Meje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri wezi3 RPA/BI. Humura Burundi. Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA kaze mu makuru avugwa kuri uyu wa gatandatu turi kwigenekezo rya 15 turi mu kwezi nyene kwa gatandatu mwaka wa 2019 mudutunge kuri uyu mwanya warenze ko hari ivyo twari tukiriko turatora utunenge. Aya makuru yo ku munsi wa gatandatu muyashikirizwa na Bonfils Niyongere mfatikanije na Rusi akabera mu buhinga bw'ivyuma uriko afata amasanamu ni Inesi Gakiza twese hamwe tute ni musangwe kaze. Amakuru waca mu kiganiro Humura Burundi tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize nazo akaba areze zikurikira ikwiragizwa ry'amaradiyo guhanahana amakuru kumbonera kure n'abarongo y'umugambwe CNDD-FDD unakindi bibura atari umugambi mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza wo gutikiza inganda na cane abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD naye mu kiyaya cimbo ngo hagiye gukorwa isekeza yo gucandagikiza cakorera nkuko bimenyeshwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Mu kiganiro kw'isoko naho tubabwira ibijanye n'ubukene bw'igitoro buguma bwisubiriza mu Burundi uko bukeye uko bwije. Saya gusa twateguriye n'ayandi muraguma muduteze yombi. Ndasubiye kubaha mwiriwe amakuru twateguye tuhere mu gisata ca politike ukugarukana ituze mu gihugu giratunganywa amatora yemewe nivyo biraje shinga kurusha ibindi intumwa za ONU zijeje ikibazo c'u Burundi. Izo nizo mpungenge zaraye zigaragajwe mu nama y'umutekano ya ONU yakoranye kuri uyu wa gatanu. Bamwe mu bafashe ijambo barerekanye ko mu Burundi atacuka ciza kihari sivyo ga Emile Nibasumba. Kubwa Ismail Chergi ibiganiro niyo nzira yonyene ishoboka kugira amahoro n'umutekano no gusubiza hamwe bigaruke mu Burundi. Uwajejwe amahoro n'umutekano mu muryango wa Afrika yasavye ko hashigwaho ivyangombwa byose kugira haba amatora adahengamye yemewe kandi abaye mu mutekano. Kubwiwe amatora yo mu 2020 ntiyategerezwa kuzana izindi njyane mu gihugu. Mu nama y'umutekano ya ONU yo kuri uwa gatanu Ismail Chergi yaremanze ko icuka ca politike kiguma kiba nabi mu Burundi uko umwaka w'amatora wegereza. Ismail Chergi ati ubumwe bwa Afrika buri kumwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bafashijwe na ONU n'abandi bikorana bazokongereza inguvu kugira ngo baherekeze Burundi mu kurondera amahoro n'ituze birama. Ikindi kitokwibagirwa kubwa Ismail Chergi no gusaba gacumu kubumwe abishinze gukingira amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ku ruhande rwiwe uwaserukiye leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko hakiri igipfungu mu itunganywa ry'amatora yimirije mu Burundi. Izo mpungenge zikaba zerekanywe kandi n'ibindi bihugu nk'Ubufaransa, Ububirigi, Ubudagi hamwe na Polonye. Rodney Hunter yaserukiye leta zunze ubumwe za Amerika yaciye asaba ko ibiganiro bihuza abarundi vyonagurwa. Uwaserukiye leta y'u Burundi wewe yagirije abo bari ko barasaba ibiganiro bibera hanze y'igihugu ko bafise intumbero yo guhungabanya Uburundi mu gihe amatora yegereje. Ashigikiwe n'Uburusiya, Albert Shingiro yarasubiye gusaba kw'ibiganiro kw'ikibazo cy'u Burundi kitosubira kuzanwa mu nama y'umutekano ya ONU kuko atana gishasha kirimwo. Emile Nibasumba urakenuye cyane kandi ndagukengurukiye. Itangwa ry'amaradiyo gutuma tumarako amakuru yo mu bwoko bwa Motorola asanzwe akoreshwa n'igisirikare canke igipolisi kugwaruka rw'imbonera kure n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwo hasi ngo nta kindi rigamije atarishirwa mu ngiro y'umugambi wa Petero Nkurunziza wo gutikiza inganda na cane abatavuga rumwe na leta yiwe. Bishikizwa na Bernardo Busokoza yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba ari nyuma y'abanyagihugu mu ntara za Ngozi, Bubanza, Kirundo na Cibitoke bashikirije amakenga kuri iryo kwiragizwa ry'ayo maradiyo n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Dutega amatwi Bernardo Busokoza yanahoze ari ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi. Amaradiyo itangaje kuko turaje kuvuga kivuga iby'imbonera kure bazi batangiye kuzivuga bari barazigisha iby'ingwano ya gisirikare muri Kongo muri Kiribambe
hanyuma abantu benshi barabivuga bati mbega abo bantu bariko barategura n'abazogira ingwano ya hehe kuko ngaha mu Burundi dufite igisirikare cyo kurwanira imbibe z'Uburundi cikwije tugaha n'abandi bakeneye kujya gucungera umutekano wabo bati igipolisi cy'Uburundi gikwiye mu gihugu cyose bati none abo bantu bakora iki bariko babigisha ibya gisirikare kubera iki icyo gihe leta yaravuze irabihakana iravuga yuko ari imisore y'imigambwe nk'iyindi mugabo nta n'umwe yanyuzwe bukeye batangiye gutanga ibirwanisho muri izo mbonerakure nyene kandi turabizi yuko izo mbonerakure zikorana n'interahamwe no kwa Habyarimana mu Rwanda ubu rero ibyo bashitseko ni ukubaha byo gutumatumanako guhana amakuru amaradiyo nko mu gihe cy'ingwano canke bimenyereza kurwana umukuru akoresha amaradiyo kugira ngo avugishe abarwanya aho bari hose nicyo bituma rero tugeze mu bihe atawaratiye gutangara ibyo bateguye bagira babishike ko ubu hageze gutanga byo gutumatumanako byo guhana amakuru kugira ngo ababakomanda bashobore gutanga amategeko ashikire bose ku mitumba mu makomine mu mazone ibyo rero abantu bamwe babivuga bati iyo ndwaro ikiri kwirategura bakiri kwitegura ikiza rero biraboneka yuko bigeze kuri faze ku gihe cya nyuma y'icyo kiza bariko barategura bagaca babaha ayo maradiyo ubu rero mu gutegera ku munwa kiri hafi kigira gishike dusemerera amakunga asemerera kuko iyo ntwari igihe yashikira ubutegetsi yabushikiriye mu mahoro ntangere abarundi bayihaye ubutegetsi kugira ngo baze kutumara babahaye ubutegetsi kugira ngo bukoreshe neza mugabo ibyo tubona ariko barondera kutumara Bernardo Busokoza akaba yahoze ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi akaba yanabancegera cambere c'umukuru w'igihugu ingingo ihagarika itozwe ry'amafaranga igihumbi ku modoka zitwara abantu n'imizigo ku ruhande zisanzwe zifata ibarabara rya Bujumbura Bugarama bita route nationale numero 1 ntirashirwa mu ngiro gushika nubu iyo ngingo yari yafashwe n'umushikirangano w'intwaro hagati mu gihugu haraciye ikiringo c'amezi 3 ababirabira hafi bakabona ko abatoza ayo mafaranga bo basumvye inguvu uwo mushikiranganje Hermes Nibandetse Haraheze amezi 3 Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intoro hagati mu gihugu afashe ingingo yo kudasubira gutangisha amafaranga 1000 yarenga imodokari zunguruza abantu n'ibintu zica kwibarabara rikuru RN1 ari ryo Bujumbura Bugarama ayo mafaranga agatozwa n'abantu batambaye mwambaro baranga ahanini bagizwe n'imisore gushukubu iyo ngingo ya Pascal Barandagiye ntirashirwa mu ngiro nkuko bishikirizwa n'abadereva bizo modokari zunguruza abantu kuri ryo barabara rya Bujumbura Bugarama abo badereva baremeza ko ayo mafaranga bamye batanga haraciye ikiringo c'imyaka 10 nkuko bandanya bivuga ngo naho batanga ayo mafaranga ntibigera baronswa igitansi canke urundi rupapuro gwerekana ko bayatanze abo badereva bakavuga ko kutaronswa ico gitansi byari vyiza kuko amafaranga batanga babanza kwiyumvikana ko nabo bayatoza baremeza ko kenshi batanga amafaranga make ugereranije nayo yari yashinzwe y'igihumbi bagatanga igitansi mu gihe amafaranga yatozwa imodokari iba imanutse canke iduga mu gihugu hagati ipaki imizigo abatoza ayo mafaranga bavuga ko ashikira mu kigega cy'igisagara ca Bujumbura ivyo abadereva baheza bakamirira kure na cyane cyane ko atagitansi babaha ababikurikiranira hafi babona ko ayo mafaranga atozwa atagitansi yoba agenewe imbonera kure z'umugambwe CNDD FDD n'abahoze ku rugamba bo muri uwo mugambwe batashoboye kuronka akazi kugira ngo bibesheho abo bati ndure twamugina ntivyumvikana ingene umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yofata ingingo ifuta iryo tozwa ry'amafaranga ariko ntirikurikizwe kuva rishinzwe ndoge twamugina abana bariya baribaza ko itozwa ry'amafaranga ryo barishikiwe n'ibihangange byo muri CNDD FDD kuko rikiye kubiri n'amategeko bagasaba ko ingingo y'umushikiranganje Pascal Bandagiye yoshigwa mu ngiro abatari kurikije naho bagahanwa hisunzwe amategeko kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere
Amakuru twateguye tubananize mu gisata c'amagara y'abantu abanyagihugu baba mu kiyaya c'Imbo bagiye vuba cane gucandagwa kugira bakingirwe kiza c'indwara ya kolera vyaraye bishikijwe n'umushikanganje w'amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatano muganga Tadende Kumana akavuga ko ishirahamwe Gaveri fasha ku bijanye n'icanco gemeye gufasha Burundi umushikanganje abanza kubwira abariko batwumviriza ibitigiri vy'abarwaye kolera muri no minsi. Ubushiki umunsi tumaze kwakira mu bitaro abagwaye 25 bagwaye kolera muri abo 200 barabavuye barakira barashoboye gutaha mu mihani wabo kubandanya bakora ibikorwa mu bitaro rero sigaranye abagwaye 5 ivyakozwe icambere twakoze nuko bakiriye abo bagwaye tukabavura hanyuma harabaye ibikorwa bya bompa mu mihani wabo kugira ngo imigera yo yasigaye mu mihana bore kwicwa haraba no guhimiriza bene gihugu kubandanya bashira mu ngiro y'amabwirizwa 10 y'isuku kambere twasanze nka mu Kanyosha no mu Rugombo hariho amabombo tari yuguruye barashoboreye kuyugurura kugira ngo abene gihugu baronka amazi meza kandi bitaye ko kubira amazi ari make barashoboye gufashanya nabo abajejwe umutekano nabandi basanzwe badushigikiye nka UNICEF kugira ngo dushireho baronse amazi meza mu mablade aho hose byari bikenewe ico tumenyesha abene gihugu nuko imiti yo kuvura ingwara ya kolera ihari ariko turabasaba yuko nabo nyene babonye ufise kijya kimenyetso c'ingwara zo gucibwamo bo kwihuta kuja kwa muganga kugira ngo tubatunganirize batibagiye na cane isuku rya misi yose gukaraba neza amazi meza n'isabune kandi gukoresha basugumwe aho tari naho bakadutunganya hariho n'ibindi rero twimirije ko twaragize icigwa aho twasanze kuva mu Rugombo gushika Nyanzara amazi yose yisuka mu nzuzi nka Rusizi cyangwa mu kiyaga ca Tanganyika ikambere no mu kiyaga ca Tanganyika warapimye ayo mazi usanga harimo migera itera ingwara ya kolera nizo tutuma turiko turaraba ingene mu misiza kuraba ingene abene gihugu muri iyo ntara navuze aha mu kiyacimbo buronswa urucanco rwa kolera kuko ruriho gihe twarukije neve twarabishikirije hanyuma abasanzwe bashigikira Burundi kuvyerekeye incanco ariyo Gavi baratwemera yuko bishoboka ivyo tugiye gukora kandi twari twararondeye izindi ncanco nkeya twahawe n'igihugu ca Egypte muri izo twaciye tudifashisha abasirikare basanzwe baja muri Somalia kuko bisabwa rero turizeza abene gihugu yuko mu minsi zadushobora kuronka incanco ko fashisha abene gihugu muri aka karere. Tadende Kumana kandi arahumuriza abanyagihugu kubijanye n'ikiza ca Ebola avuga ko bamaze kumera amagabo kugira abazitire bataronerwa. Kuvaho byakiza kibonekeye mu gihugu ca Kongo barashizeho nkuko twababwiye ahantu tubona abantu binjirira hashika kuri 20 amasite 22 aho bashizeho abaganga bagenda baraba abantu bose binjira bavuye mu Rwanda Kobero cyangwa bavuye ngaha muri Kongo herezwa bapima araba yuko atabimenyetso bya Ebola bafise aha rero kuva dutangura amaze pimwanoga abantu bangana 8,458,134 binjiye mu gihugu baciye ku mafrontiere duhana imbibe n'ibindi bihugu cyane muri Kongo byumvikana yuko ari pima abantu bangana 8,000 ku munsi muri abo rero bose barenga 8,000,000 bashoboye gusanga harimo abantu 22 twabonye yuko bafise ivyo bimenyetso ingwara ya Ebola turabashira aho batezwa kuja turabapima hanyuma usanga nta ngwara ya Ebola batari twagira ngo duhumurize bene gihugu ko mu minsi heze birabumve neza ico arico tuvuze tuti turabonye umuntu biketse kimenyetso sukuvuga yuko bafise ingwara ya Ebola dukora nuko hariya yinjiriye twaratekanije abaganga bahari babonye umuntu afise ubushuhe murazi yuko bushobora guterwa n'ingwara nyinshi mugabo kora abaje bava muri Kongo rero dufata yuko ari kasisi imbere tubikora nta muntu bakora kuramaze kuna yuko twarashoboye kuzana vyuma bipima kandi tujya twuma dukoresha murana yuko koresha ku metero nka 5 kugira ngo dusanzwe umuntu agwaye n'uwamupimye ntabe yanduye rero tubonye umuntu afise ubushuhe burenza amadegree Celsius 37 n'ibice 7 canke 5 cyo gihe tubona yuko afise ubushuhe tugiye bashongira ati wewe ari ahantu hatekanijwe rindiraga tugiye baca baraba imenyetso cyo bacate ubushuhe harimo na Ebola abone nk'imwe bavyumve neza byarashitse kuri wa wigeme mu myaka 18 yaragiye muri wa Karede narivuze yari yaje afise ibimenyetso bona ku bantu ba Ebola v'amaraso mu gutwi mu mazuru avumuna byari byavuye ko yari yagize isanganya bari bamuzanye kugira ngo agirishe iradiyo na scanner ashize kuri wa Karede naho bamubonye bati tubonye ikimenyetso kabavuye muri Kongo ari kasisi hanyuma rero twamupima tugasanga ntayo kabezi niko byagenze nyene bari mu Kongomani yinjire ngahe Nyabuge bamujanye hariya abantu rero baca babibaza ngo ni Ebola ariko nawe twaramupimye usanga afise malaria mugabo nta Ebola yarafise
uwo akaba ari muganga Tadende Kumana arongoye ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ni no muri yo ntumbera abanyagihugu mu turere tw'ubuvuzi 21 bagiye gusigurigwa ingene bo kwirindikiza ca Ebola utwo turere duhana urube n'ibihugu vya Kongo hamwe n'igihugu c'u Rwanda. Amakuru twateguriye tuyabandanize mu gisata c'indero ubuyobozi bw'ishure shingiro rya Rukaramu ya mbere ni muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ngo bari bakwiye ngo muyobozi yarakwiye guhanwa cyane hakurikijwe amategeko ivyo byotuma ngo nabandi bayobozi bagenzwa no gusaba ibiturire baboneraho akarorero bivugwa n'umwigisha muri kaminuza zo hanze Liberan ntibashira kandi afatira ku bana bane bari babe mu mwaka uheze batisanze ku ntonde z'abazokora ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda bakaba bahowe ko bataronse igiturire bari basabwe n'umuyobozi w'iryo shure ku bwa Liberan ntibashira kandi ngo hakwiye kuba amatohoza kugira ngo hamenyekane ko atabandi banyeshuri batakoze ikibazo muri ubwo buryo kurikira umwigisha muri za kaminuza zo hakujya y'amazi Liberan ntibashira kandi inyifato y'uwo muyobozi wa Ecoforo Karamu ya mbere muri commune Mutimbuzi twayakiriye nabi cyane ni inyifato igayitse ihanwa n'amategeko twibaza yuko uyo muyobozi azohanwa bimwe bikomeye kugira abandi bayobozi baboneraho akarorero vyerekana neza ko hari ikibazo gikomeye cerekeye ingene igihugu gitwawe n'ingene ubushikiranganje bw'indero bufata minenegwe izo ngorane ziba ku mwaka izo ngorane zikaba zibonekeza mu mashuri y'intango ayisumbuye canke na kaminuza y'u Burundi ivyo vy'abana bane muri Ecoforo Rukaramu ya mbere komine Mutimbuzi batashoboye gukora ikibazo kubera batanditswe n'umuyobozi arongoye iyo shure ubwo ntivyabaye henshi mu gihugu hagati abavyeyi batanze igiturire abansi kugitanga bigatuma abana badakora ikibazo banganiki harakaniwe rero amatohoza mu gihugu cose akagirwa n'umugwi wigenga harimo abavyeyi abaserukira abana abaserukira abarimu abaserukira abadaharanira ivyicaro vya politiki n'abaserukira amasengero kugira haboneke raporo yerekana neza ivy'igiturire ingene vyagenze muri ico kibazo giheruka gukorwa. Kubwa Professor Liberan ntibashira kandi avuga ko ibiturire biguma bigwira kubera ko nakazi gatangwa ku kamwana wa mama agasaba abarundi bose kudoma urutoke ku bayobozi bose barangwa niyo ngendo yo kugira ibiturire abana batakoze ibibazo nabo leta ibatunganirize n'ubunyene dukurikire umwigisha Liberan ntibashira kandi gutanga akazi hisunzwe kuba mu mugambwe uri ku butegetsi nivyo bituma inyifato nk'izo ziba nyinshi abavyeyi rero ugwaruka abarundi bose barakwiye kuvira hasi rimwe bagashira ubwoba bakadoma ku rutoki abayobozi bose baka igiturire abanyagihugu leta nitera imbuto mbi amakori adashoboka itoza ku mwaka niyatuma abayobozi b'amashuri bikinga mukiza bagahotora abanyagihugu mu kubaka ibiturire leta itegerezwa gutunganiriza abana bose kuko umuyobozi aserukira leta abo bana ntibarenganywe ubushikanganje bw'indero burashobora gutanga ikindi kibazo gihawe abo bana bose bazoba bararenganijwe mu gihugu cose bashobore kubandanya amashuri. Amatukuru twabateguye tubandanize mu gisata c'impunzi aho ikibazo c'uburyamo ku barundi bahungiye mu ikambi y'induta mu gihugu ca Tanzania abangamiwe cyane akaba ari abana barara mu mukungugu ivyo byose kabituruka ku bukene bwo gukora amakara bugata hanze kuri abarundi bahungiye mu ikambi y'induta reka inkuru tuyibaze Marie Ange irakoze. Abana batari bake barara bakumbagara mu mukungugu bisasira bakongera bakifuka uduhuzu bambaye uduhuzu kenshi baba biriwe bambaye naho biruko bamwe mu bavyeyi bahungiye mu ikambi ya Nduta baragerageza kwiyungunganya uko bashoboye mu kuronderera abana babo uburaro busumbirije. Uburyamo bw'abana bo mu kambi ya Nduta bumeze nabi cyane abana bose baryama hasi umuvyeyi agize ikibabagwe kugira ngo umwana wiwe ntagire ububabare burenze ararondera utwasi akadusasa hasi hanyuma akarenza ko akagunira canke agahema abandi bana nabo usanga baryamye mu nkungugu bakaryamana impuzu biriwemo. Kubera ubwo buraro budashemeye abana ntibaheza ngo baruhuke bikwiye yaba ku murango canke mwijoro. Abana bose bo mu kambi ya Nduta iyo bikanguye usanga bariko bararira kuko baba baraye ahantu hameze nabi kandi hababaza.
Ubu imyaka ibayine ishirahamwe HCR ritaronsa impunzi ibikoresho byo kwifuka abashoboye kubungabunga ivyo bahawe bakaba basigaye bajyama kudusambi. Mu mihana yose y'impunzi nta karago uhasanga katanzwe na HCR kuko haciye imyaka 4 mu mihana nka yose utwo turago twaraheze aho tugisigaye naho usanga twaragiye turashwanyagurika. Uruganda rwa RPA twashetse kumenya ico batwara HCR induta babivuga ko abo nabo batwishuye ko ico kibazo kibarengeye baturungika kubatwara iryo shira hamwe ku rwego rw'igihugu ariko tukaba tutashoboye kubaronka. Humura Burundi Nkuko vyamya biri ku munsi wa gatandatu uyu mwanya n'wikiganiro kw'isoko ikiganiro mutegurirwa n'urunani rw'amaradio radio RPA radio Inzamba na radio television Renaissance uyu munsi tugaruka ku bukene bw'itoro buguma bwisubiriza mu gihugu cy'u Burundi ingaruka zabwo n'umwimbu n'ingene ico gitoro kiba cabuze urunani rw'amaradio rw'uyu munsi mukaba muza gukurikira ikiganiro mu somerwa na Thierry Bigirindavye. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio Inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na radio television Renaissance. Ubutunzi bw'igihugu bwama bufise ibintu vyankenerwa bizabirabura. Uko ni kwishirahamwe International Crisis Group ryafashe ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi mu ceganyo caryo nomero 234 cyo kuwa 31 Nyandagaro umwaka wa 2018. Nivyo mu gihugu cacu hari byinshi bizabirakena ariko bikenerwa cyane mu buzima bwa misi yose. Uno munsi tuvugana kubijanye n'ubukene bw'igitoro gusa bukunda kuza buribonekeza. Igitoro iyo gikenye igisata cy'ukunguruza abantu kirahungabana bikanatuma hatari hake mu buzi bwa leta haba ingorane rimwe na rimwe bikanacanishamwo abakozi n'abakoresha none iryo kena ry'igitoro ryoba rikora ko ubuzi bwa leta ibi nivyo tugira tubashikirize mu kiganiro cacu kw'isoko cyo kuwa 15 Munyonyo umwaka wa 2019 Faustin Ndikumana aza kuba umutumire wacu aha tubwira ivyokorwa kugira igitoro ntigisubire gukena Thierry Bigirindavyi nije ndiko ndakibashikiriza ndabahaye ikaze. Ingaruka z'ubukene bw'igitoro zibonekeza cane hageze gufata ingendo zisaba imiduga yunguruza abantu. Muri ico gihe ruba urugamba rukomeye ku banyagisagara ca Bujumbura kubona ikibunguruza. Sivyo Gaemire nibasumba. Isaha 11 z'igicugu uwipfuza kuronka umuduga umujana ku mirimo yiwe aba yavyutse kugira ngo isaha 12 ntizimutange kwibarabara ariko naho nyene imiduga irashobora kubura bivanye nuko hazindutse benshi iyo miduga nayo ikaba ari mike mu gisagara ca Bujumbura ivyo bituma bamwe mu banyagisagara bagwanira kwinjira mu mabisi abandi nabo bagafata amatagisi amapikipiki canka amakinga abandi batari bake usanga bagwiriye mu mabarabara bariko barahata ambuka n'amaguru abashoboye gushika ku mirimo yabo badacerewe baca batangura kwiyumvira ingene baza gutaha kuko kuva isaha 8 abanyeshure batanguye kuva ku ishure imirongo icitangura kwibonekeza ku bituro vy'amabisi mu gisagara hagati iyo mirongo iba miremire cyane abakozi ba leta batanguye kugodoka akarorero umurongo w'abatondeye bisi zija cibitoke Kanyoni uramanuka kugera munsi y'ibiro vya posita harabana na limiteri mutakura cyarama umurongo uca munsi ya kioske Brarudi ugashobora gushika no kwibarabara Avenue de la Mission kenshi saha 5 z'ijoro zigeze abapolisi bategeka batonze kuri iyo mirongo gutaha kumvo z'umutekano umwe wese agaca amenya ingene ashika imuhiriwe abanyagisagara ca Bujumbura iryo kena ry'igitoro ribagira kwingaruka nyinshi. Twebwe abanyagihugu bo mu Kamenge aha kuri terminisi turafise ingorane kabisa byerekeye transport turabona ko dukorera muri ville abana bakaba biga muri ville nka James abana biga muri ville bashika ku ishuri batevye urumva ushika saa 9:30 uno munsi uratonze ushitse saa 9:45 bukeye ushitse saa 2 bukeye kandi ushitse saa 2:15 canke saa 2:30 urumva umukoresha bintu ashobora kuguma yemera yuko wotonda izo saha kandi urumva ni cotation mbi je ndazi nk'umudamu dukorana wewe patrere vyaramubwira ati je nakwanga jurondera akazi ushaka kumbwira yuko wacerewe ivyo ubikure no mu mutwe n'icyo kwama ndakubona wacerewe akazi kanje kariko karaba
uvuze ndi kijoro ubire kutorerwa nyene neza gutaha wa mubabaro wo kuza n'amaguru no gucererwa n'ibibisi na bwa bwoba bwa nyene imirimo abayobozi kakazi kokoze mu masaha 5 iyindi ya saa 6 hacakorwa akazi k'amasaha 2 ukuvuga amasaha 3 urumva ko bagiye suruhu akazi ka leta kari gukorwa nabi hambuza amabisi n'amamodoka ya leta menshi iyo cyabuze arahagarara. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem aravuga ivyokorwa kugira igitoro ntigisubire gukena. Igitoro kigurirwa hanze tuza kukigura mu mafaranga y'agaciro amadovize tuza kuronka n'amafaranga y'agaciro akwiye amahera y'agaciro ateza kuva mu byo dushorera hanze iyo bidakwiye naho umuntu araheza akaraba hirya no hino hari akadena ashobora kwaka hari ibifashanyo hari ibintu bishobora gufasha ibihugu bimwe vya mikoro make kugira bironka amadovize cyane mu gitoro iyo bifise ingorane ayo madovize abonetse hageze kucinjiza ushobora gufatwa n'umuntu umwe cirizwa n'abantu benshi ku buryo ubagize ingorane cyangwa ufite ingorane ziwe cyangwa mu mafunisere cyangwa n'iki abantu ugasanga ariko barabikora bishobotse mbere abandi baragira stockage y'igitora mushobora kwatiti nushobora kuzanamara nk'amezi 6 cyangwa umwaka wose igitoro nkoresha kibitswe niko n'ibindi bihugu bitunganya. Ubukene bw'igitoro bwisubiriza mu Burundi butuma ivyo kwiyunguruza bibamwe ingorane kugira bugabanuke rero Faustin Ndikumana ahanura ko leta yogerageza kurondera amahera y'agaciro mu kugwiza umwimbu w'ibishorerwa hanze ikongera igatanga uburenganzira kuri abo bose bifuza kudandaza igitoro. Aha akaba ari naho ikiganiro cacu ku isoko cuno munsi kirangiriye naho ubutaha cari ikiganiro ku isoko. Ni kuri nkuru ya nyuma ivugwa mu kiganiro ku isoko y'ubukene bw'igitoro buguma bwisubiza mu Burundi dusozere ko amakuru twabateguriye aca mu kiganiro humura Burundi cyo kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo rya 15 Ruheshi turi mu mwaka w'2019. Nshimire mwe mwese mwari muduteze yompe nshimire cyane bagenzanje bakoze ibishoboka byose ngo aya makuru n'ikiganiro aboneke nkuko muvyumvise ndabibutsa ko aya makuru mwariko muyashikirizwa na Bonfils Niyongere fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Rusi ya Kabera wari kafata amasanamu yari Inesi Gakiza twese hamwe tute murano rweze mu byanyu no mu banyu ko bari mu Burundi mu mahanga ya kure no mu yugu duhana imbere. Humura Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.